Ibikorwa vyo kubaka ibiro vya buramatari w'intara ya Kayanza bigeze ku 70%. Bikaba bivugwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Micishahayo. Hari mu bikorwa rusange vyo kuno wa gatandatu bikaba vyari vyerekeye kubaka idari gira gatatu giyo nyubako izobigeretse gatatu. Ivyo navyo bikaba vyari vyatuwe iteka n'umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi, umushinga amateka Daniel Jazi Ndabirabe, ari kumwe n'umuryango wiwe n'abandi bavuka ntara. Hari kandi n'abashinga amateka batowe muri iyo ntara ya Kayanza. Umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi akaba yateye intege abanyakayanza abizeza ko bagumye bakorera hamwe mu kwezi k'umunani iyo nyubako bazoyinjira. Twese turi hamwe birashoboka, twese turi hamwe birashoboka, kandi birashoboka twese turi hamwe. Ni icivugo tugenda tubona umunsi ku munsi mu ngiro mu bikorwa, kuko abanyakayanza byaragaragaye ko dufise inguvu. Hari uwavuze ati ubwinshi bwacu abenegihugu bose bishize hamwe nta kibananira. Twavuze tuti iyi nzu ya buramatari y'ugukoreramwo emwe naho byogenda gute tuyigira akanya gatoyi cyane, nubwo yavuze ngo mu kwezi kwa12 kuno mwaka ngo izobirangiye. Jewe nariko ndifuza ahubwo ko nko mu kwezi k'umunani twoyinjira. Uwarongoye n'amashinga amateka y'u Burundi akaba yabandanije ahimiriza abanyakayanza n'abagenzi b'iyo ntara kubandanya bitanga mu guterera iyo nyubako, akaba atibagiye no gushimira abagwizatunga muri iyo ntara kuko ngo bemeye guterera mu bitari bike. Ateregare y'abagwizatunga bavuka hano mu ntara bamaze kwiyemeza gufata ibikorwa nyamukuru bisigaye. Mubandanye mutange agacumu k'ubumwe, mwongere kwikora ku muvo kugira ngo utwo tuntu hano mu ntara tuzokorwa na mwebwe dushobore gutungana. Kandi nanje njiye mboneraho ntera intege abo bagwizatunga, ndababwira ni natwe turi nyuma, turabashigikiye, turabateye intege. Kandi n'abandi bariko baratwumviriza bava mu zindi ntara, uzoshobora kugira ico yirengeje araza nawe adufate mu bwoko, kuko turazi ko ari benshi bakunda intara ya Kayanza. Mu gusozera ijambo ryiwe umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi Daniel Jazi Ndabirabe akaba yatekera impanuro zitari zike abanyakayanza, aho yabibukije guhagarika umugenzo mubi uvugwa muri iyo ntara wo guharika. Abarongoye amadini nabo abahamagarira guhagarika amatati yerekana mu mashengero amwe kuko hanini ngo vy'Imana ntababipfa, bikaba bimaze kuboneka yuko ngo bafika igira 10.